nagomba kandi munkundire ntera intege mwebwe mwese muri mu rugendo rw'amahoro. Nababwiye yuko kuri uno munsi duteye ku munsi wa 14 turi mu rugendo rw'amahoro, urugendo rwo kwisonzesha. Voilà, hari igihe kumbure abatari muri ibi bintu bashobora kwitwengera, abavuga bati mbega abo bantu ivyo barimwo nibiki, mbega jewe nukumva ngo bicupa nyuma nkarireka, voilà, numva ngo bicupa ndarisatura nyene, voilà, ico ngomba ndagifata sans problème. None abo nabo ngo bariko bisonzesha, voilà, ivyo vyama biriho. Nagomba bantu b'Imana ndabatera intege, ndazi neza yuko bitoroshe. Tuvuze ngo dufashe iminsi 40 twisonzesheje, twibabaje, voilà, ndazi neza yuko bitoroshe. Urabonye abandi bariko barafungura, bariko baranywa utuyoga kandi wahora dukunda. Ndazi neza yuko umutima hari akantu kaza ukavuga uti mbega bashe none jeho kukisi norisatura icupa, none ibi nibiki, akwabono bandanye ibintu biguma bituma niyima. Oyaye discipline rero ngaho nihagaze moshere, wewe vraiment gumiza kuri uwo murindi, wewe ihangane urugendo ruracari rurerure, ariko hama hariho impera ku bantu bihanganye. Voilà, ijambo ry'Imana riravuga riti uhoraho umbere icishimikizo, kuko ijambo ryawe bibivuga kugira ngo noye guteterwa canke kuzoteterezwa kubera ivyo nizeye. Undamire aho nzoba ndarusivye. Guteterwa, hariho abantu biteze kutubona twateterewe. Voilà, hariho abantu biteze kutubona twateterewe, bagira bati abo bantu ahubwo n'abasazi biyumviye yuko bo kwibabaza canke bo kwisonzesha ngo mu minsi 40, voilà, ngo hari ikintu coca gihinduka, voilà, ngo reka nabo bakavuga bati reka nabo turabe ivyabo, tuzoba tubona ivyabo, reka buca bamaramara. Voilà, abo bantu bariho, ariko rero abo ntibabasamaze. Reka twebwe twibandaniriza urugendo, twizera ijambo ryayo, kandi Imana ntizodutetereza, kuko Imana, voilà, bamwe bicisha bugufi, umunsi umwe ibonye ko bikwiye irabashira hejuru, bamwe bari hejuru nabo ikabatibura, voilà, ikabacisha bugufi. Nuko reka rero twizera ijambo ryayo, kuko Imana ntibesha, iyivuze biraba, kandi si umwana w'umuntu ngo ibeshe, ntiyivuguruza kirazira. Ivuze iti abicisha bugufi nzobashira hejuru, nuko nyene iyo ni principe. Ivuze iti abishira hejuru nzobacisha bugufi canke nzobakorora, nuko nyene. Rero reka twebwe turindire twihanganye, reka twibandaniriza urugendo, twizera ijambo ry'Imana, ariko kandi turiko turakora turi muri ya discipline. Ahantu twavuze yuko bikomereye, nuko twebwe tutavuga ivy'impwemu gusa, tutavuga ngo turi mu vy'impwemu gusa. Oya, hariho n'ivyo dutegerezwa gukora, kuko tuvuze ngo ivy'impwemu ntitwasumvye aba Martin Luther King. Voilà, ngo aba Martin Luther King barasenga kandi bakagira ico bakoze. Ba Gandhi barasenga uko iwabo, mugabo kandi bakagira nico bakoze. Voilà, alors natwe gutegerezwa gusenga kandi tutegerezwa no gukora. Nuko rero kwara kubatera intege, ntimuhave muruha. Ndazi yuko bitoroshe, ariko ntimuhave muruha, urugendo ruracabandanya, ariko kandi ndazi yuko impera iri imbere ari impera nziza cyane, haba ku magara, haba mu vy'impwemu, haba mu vya politike, canke mu vy'imigenderanire mu kibano. Ndazi yuko tuzorangiza iminsi 40 hari icahindutse. Vraiment, ntimushidikanye, ntimuhungabane. Voilà,
ntimutangure kugira guca hirya no hino. Imana yatumye mutangura urwo rugendo rw'amahoro, irababona kandi ntizotuma bikunda. Muheza yigwa cyane.